abasoda muri Kongo none bo bariko baravayo bose sindamenya ko bavuyeyo mugabo jewe gutanga imihoho hariho n'abandi baci batanga imihoho mu by'ukuri ubwa mbere nagonda babwire yuko gutanga imihoho nuko mwamenyeye yuko umuntu ateza gukora iki umushinga amateka ari ikintu nyene gizene imyaka 20 je maze imyaka 20 mu namashinga amateka Tubiage media ruremesha migi yango komera ramba tsimbatara amahoro kuri twese muteramishi wacu Tubiage media twashimye gushikiriza iganiro kugira ngo tuvuge ingene umwaka wagenze urangiye n'ingene tugiye gukora mu 2026 nagomba rero ntangure shimire abitavye kiganiro abamenyesha makuru tubifurize umwaka mushasha mu 2026 uze mwese wabere umwaka w'imigisha n'imihezagiro muze muronke ibyiza byose mwasavye Imana rugamba gurwanya ubukene tuja hamwe twese ivyo rero twagomba tubashimire abarundi bose twemera yuko natwe nk'umugambwe washizwe imbere n'abene gihugu tuzokora ibishoboka byose kugira ngo dushikane Uburundi ku iterambere igihugu kiri mu karere gafise ibihuhusi dutegereza rero kurikanura byose birashoboka tukarikanura kugira ngo igihugu mu gitekanye nagomba rero ntarandiriye mpave mpa akanya abanditsi n'abamenyesha makuru babaza ibibazo kuko ibikorwa bizokorwa mu mwaka wa 2026 tuza kubivuga turangije mbwa kandi twamenyesha yuko mu mugambi CNDD-FDD muri uku kwezi kwa mbere dufise ikoraniro kaminuza ry'umugambi idasanzwe rizoba ryabanjirijwe n'amasengesho y'imisi 3 tariki 22, 23, 24 hama ku munsi w'Imana tariki 25 hakazocabaho ikoraniro kaminuza ridasanzwe ry'umugambi CNDD-FDD bimwe mu bizokwigwa hariho ukwemeza ingingo zafunditswe n'inama komite nkuru y'umugambi CNDD-FDD yo kwa 2022-2023 ukwezi kwa ndamukiza mu 2024 yabereye hariya Ibuye Ingozi hamwe no kunagura inzego tuvuze kunagura inzego nuko inzego zihari zimaze imyaka 5 kuva mu 2021 gushika mu 2026 urumva rero ni igikorwa citeka kugira ngo umugambi wacu tubandanye turi ku kivi Imana ibahezagire tugire CNDD-FDD je nitwa Alexis Ndayisenga nkorera radio televiziyo Isanganiro nashaka kubaza ikibazo kijanye mfise utubazo dutatu duto icambere kivuga Uburundi buri biciye mu masezerano y'umukuru w'igihugu cy'u Burundi hamwe n'umukuru w'igihugu ca Kongo harabayeho aho abasirikare b'u Burundi baja gufasha kugarukana amahoro n'umutekano muri Kongo ariko muri kino gihe biravugwa ko abasirikare b'u Burundi bamaze bariko baravayo muri Kongo mbega umugambi CNDD-FDD ubivuga kwiki cyo ni kibazo ca mbere akabazo ka kabiri twarabonye umunyamabanga mukuru w'umugambi CNDD-FDD mwaratanze imihoho mu nama nkenguza amateka ariko n'inyuma yanyu hariho abandi batanze imihoho kandi nabo mu mugambi CNDD-FDD
abashingamateka bashika kuri 3 batanze imihoho. Mbega iyo mihoho irikiva kuki mugiye? Ico ni kibazo kigira kabiri. Ikibazo kigira gatatu kivuga ngo mu kiganiro c'umukuru w'igihugu abantu benshi babajije ibibazo, babaza igice kinini babajije ibijanye n'ubutungane. Alexis Mwisanganiro, Uburundi, leta ya demokarasi ya Kongo, amasezerano yo gufashanya abasoda muri Kongo, none bo bariko baravayo. Bose sindamenya ko bavuyeyo mugabo jewe abasoda ndazi ko bariyo, gusa abonzi bavuyeyo nabagomba gukoreshwa amakosha, kuko murazi yuko habaye amasezerano hagati ya Kongo n'u Rwanda. Ayo masezerano yashiwe gikumu hariya i Washington, hanyuma ya Rwanda na Kongo. Umukuru w'igihugu cacu yari mu vyabona, hariyo n'uwa Angola, hariyo n'uwa Kenya, hariyo n'uwa Togo n'abandi, n'uwa Amerika. Mugabo Rwanda waciye rugomba gutera, rugomba yuko abarundi baca basubiza kugira ruce ruvuga ngo abarundi bateye, baca bavuga ati iyibize nabi bayimifu, abo bari muri ako karere bakinjure. Muga sinzi ko abandi bavuyeyo kwe, ndazi ko bipanze neza. Abo bagomba gukoreshwa amakosha nibo tuzi bavuyeyo, abari Kamanyora kuri Axe. Kandi twebwe kubera igihugu cacu ni igihugu gishishoza, kiba gifise amakuru akwiye, cyo gituma kuvayo havuyeyo abo bagomba gukoreshwa amakosha, suva ko ingabo za Kongo zavuye, ingabo z'Uburundi zavuye muri Kongo, kandi dufise amasezerano uvuga yuko umwanya wose wose n'ugusubira n'uwavuye yasubirayo. Ega ni nko muhira, ni nko muhira. Urumva rero ntibavuyeyo, gusa twebwe cyo nagomba mbwire abari ko barumviriza iganiro, ibi bintu biko bira mu karere no kubishiramwe ubwenge burebure, ukamenya icyo barondera, umwe wese arondera iki, kuko urashobora gusanga barondera kuvuga iti Uburundi niyo nyenda muvana, mugana cyo tuvuga tuti ahubwo twinjiza kubinyenda muvana. Dushaka natwe tuvuga tuti reka tubareke agasozi karamarere kahiye abagabo babona, kandi kananira abagabo ntiyimwe, kandi uko inkende yurira igiti niko ubwambure bwayo uboneka. Ibyo byose urabiteranya, kuko sitwe tubivuge ibi nibyo wasogokuru. Ugenda uravuga uti ikijya kizozana iki, babo mugusha mutegura kwepa, mugabo nawo hari igihe bagenda isi yose gacibiwe ni ati babane ni beza bajya bane ni babi, ni buke nico gituma nta namajambo akenewe mwihorere, muhore gusa. Gutanga imihoho, hariho n'abandi baci batanga imihoho. Mu by'ukuri ubwa mbere nagonda babwire yuko gutanga imihoho nuko mwamenyeye yuko umuntu ateza gukora iki, umushinga amateka ari ikintu nyene gizene. Imyaka 20, je maze imyaka 20 mu namashinga amateka. 2005 naratowe, 2005 inatowe, ndavamwo, je ngumvamwo njanje makamba kubabura matari, mugabo barangarukana igihe kubera wari yasubiriye nawe yari yajanye nawe kwarajabu atera akajagari, bati garuka ikibazo cawe nico giteye akajagari. Ndagaruka mu 2010 naratowe, ndaba umukenguza amateka. 15 ndatorwa mbu mukuru w'inama nkenguza amateka, 20 ndatorwa ku nkenguza amateka. None nije jenyine mu gihugu, nikanda babazi nije ndi umwe, nta bandi abantu ntibakura. Je nico nabandi ko ndavugira abantu
none uzokomira ko nka babandi bakorora inkonda kubera ubusaza. Ibyo dena binayivuze kuva kera. Kirazira yuko umuntu aguma ahantu yigira kari we wenyene oya. Turi bandira gakura. Hari abantu benshi biko rakura, hari imbonera kure zibabagabo zitere zigakura, ibishwi by'inkora biza ko imbonera kure. Turabibisa. Kubera ko umutima tuzokuza no mu bandi bose. Je ndazi yuko twigeze kwiga mbega mu mugambi CNDD-FDD ni bande bazotanga kubisa abandi. Icyo cyari yizwe. Ega jya byinshi tubabwira. Hajya higwa ibintu byinshi. Mbega mu mugambi CNDD-FDD ni ndazotanga kubisa abandi. Kuko twarabonye ama systeme yandi hirya no hino. Usanga umuntu ku myaka 90 aguma yumiye ko nakimenya bari ku isi. Umuntu afite imyaka 60 ntamumenya kubera yakuze. Urumva? Ugasanga wewe ufite imyaka 60 mwita umwana. Kubera nawe ufite 90. Ukabona ko atacashoboye nawe yashaje uwo 60. Urumva rero nukuzana umuco mushasha. Abantu bakaza barava mu bintu bagakora ibindi. Jewe rero mvuze nti ebana jewe none giye gutonda mbere je ndafise abantu ngaha abaza baramira ngo wakire mu nama ndavuga inama yihe ko jewe ntatanze inama mu musi ngo muri sena ebana ivyo bintu byanyu rero umva bakaguma banyibutsa ngo je mu nama muri sena bavuga none iyo nama nayo narinzi urumva ntumva yuko uba wamaze kuja mu yindi monde utibuka ni inama ya sena nicyo gituma navuze ni nk'ibi bintu byo kuba tutonda imisi yose mu nama mpuzamategeko Petro afize je nari mfise ubunsubirira gadi ni yukuri yabayobora amatari ahora mukeguza amateka n'umuntu nyene dynamique nyene abishoboye nyene icara je ni cyama 5 cenja numva merewe nabi kwera kuguru none kubera kinzani naja mu bintu byo kwicara ahantu amasaha 12 hari abantu bagishoboye kuja kwicara ahantu ngaho mu nama nkeguza amateka baricara amategeko kuva saa 3 gusha saa 4 y'ijoro hari abantu babishoboye mugandi kuri yo je ntavyo shoboye muga kandi kindi naco no bamenyesha jewe ukomeze gupanga karere je gikogo kimpaye ndagikora gushaka umuta wanyu ico zikimenye umbwiye igikogo ati ndi kuri yo ndagihaye ndagikora n'umutima wanje wose n'ubwenge gushaka umuta wanyu nimba rero mu kwezi kw'icenda muzobaze no mu nama mpuzamategeko sinabwite nagiyeho kabiri gusa kavuga none ko niko ndakorogana kubera iki ntambikiza naho wasigaye amezi 4 hari asigaye 4 guca mu kwa mbere 4 cyangwa 5 jewe amezi 4 ndaya maximiza mu gukora kuko sindi hariya ugira mbeho mu nama mpuzamategeko ntujya ugira ubeho oya ntugira ufasha note kurafasha bagira inama gabura ndi kuri yarihe si hari kubera iki tutoja mu bintu byo kubona kure ituje mu tuntu duto ngo rikana hariya ngo bazoce bampemba no umva rero ni ivyo nta biri muno none ko mu bibajije ubu mu 2021 sinatanze mihoho yiga naravuye mu 2021 ndavuga nti bana jewe ko ngiye hoho muri CNDD-FDD ku munyamanga mukuru ibi bintu nta gutambikiza ntavyo no ushobora nashiranga imiho kandi haje gadi nyene sivyo no ujya gadi ni yuko niwe yaje yari bura amatari y'amakambi cyo gi urumva rero ni birasaba umwe wese kumenya igikorwa uri kurakora naho basigaye imisi 5 vuga uti nzokora imisi 5 ndagishikane hama bavuze bati jimpande ugende wakoze ijana kwijana pana gusondeka abantu hari abantu bavuga ngo batoze ku kazi ugasanga bari kuri WhatsApp gusa umwanya wose bijaje birambabaza bakiguha kantu gakore n'umutima wawe wose kuva mu gitondo no mwijoro urota ivyo nyene nigihe nari muri koma nivyo narota jewe no ngo na emeri bariko arigisha ugwanko mugi ndaza kubigarukako narabirose emeri
ndavuga nti none bigisha urwango gute Emery ko ajeje karangamutima niyo kwigisha karangamutima abantu bakareka kwigisha urwango nari mu maswingi nyene nibereye mu maswingi muri koma mugabo ndibuka yuko Emery nagoma ndamuhamagara ndamubwira nti bariko barigisha urwango mu karere igisha nawe karangamutima